Yego cyane. Tubandanye rero n'inkuru n'ubu turacarindi yuko muri mwebwe hagira abahamagara kugira ngo bashikire inkuru badushikirize inkuru yabakoze ko muri ino ndwi bafise ico bayinegurako canke ico bashaka guhanura canke kongera ko bakabivuga. Inimero zacu rero nkuko musanzwe mubimenyereye, turarinda rero ko muduhamagara kuri WhatsApp canke mukandikira kuri Twitter na Facebook mukatubwira ivyiyumviro byanyu ku bijanye n'amakuru yabakoze ko muri iyi ndwi. Muri iki gice rero reka dutangure rero kuri ya nkuru tuza guhagarira kuno munsi ijanye n'izimira hamwe n'ironderwa ry'umumenyeshamakuru Jean Bigirimana. Nkuko musanzwe mubizi mwese, uwo mumenyeshamakuru bivugwa yuko yazimiye ku itariki 22 Mukakaro uno mwaka nyene. Ikimenyeshamakuru yahora canke ikinyamakuru yahora akorera, ikinyamakuru Iwacu, kikaba carandi yarahamagawe kuri telefone yiwe umuntu asanzwe akorera iperereza ry'u Burundi mu ntara ya Muramvya. Hanyuma inyuma y'iyo telefone yamuhamagaye nta yindi yasubiye kumuhamagara. Ico kinyamakuru rero caratanguye rero ibikorwa byo kumurondera kuva ku munsi wa gatanu w'indwi ishize. Kikavuga kandi yuko igipolisi c'u Burundi kitigera kibafasha kugira ngo bashobore kumuronka, ariko rero mu misi ya nyuma na nyuma baragiye hamwe abamenyeshamakuru b'ico kinyamakuru hamwe n'abapolisi bajejwe gutabara abanyagihugu hamwe n'abajejwe agateka kazina muntu, baragiye barabona ibiziga bishika kuri 2 mu ruzi, kandi ibyo biziga byamaze igihe kirekire kubera ata buryo bwari buhari bwo kugira ngo babikure muri ubwo, bakaba bikuye ku munsi w'ejo. Ariko rero hariho ibibazo byinshi biguma bigaruka, kandi ibyo bibazo ntibiraronkerwa inyishu. Igipolisi mu bisanzwe canke leta ikaba ariyo itegerezwa gutanga inyishu kuri ibyo bibazo. Ikibazo ca mbere twebwe tubona cobajijwe ni ikibazo cyo kumenya mbega niki abantu babazimira, abantu baguma bicwa hagatogwa ibiziga ariko bagaca bahambwa, ibyo biziga bigahambwa, abo bazimiye nabo ntibarondegwe canke ngo tumenye amakuru yuko bariko bararondegwa, nako kazi ko kubarondera uko kariko karagenda naho kaba kageze. Mu bisanzwe rero twe twibaza yuko byoba vyiza leta iyo imenye yuko hariho umunyagihugu azimiye canke bavuga yuko yoba yafashwe n'umugwi kanaka, boca bihutira kumurondera kandi bakaza baramenyesha abanyagihugu ukuntu ironderwa ry'uyo muntu ririko riragenda. Hariho rero n'ikindi kibazo kigaruka abantu bakunda kwibaza, bakavuga bati kuva mu mwaka ushize nko mu kwezi kwa gatanu hariho abantu benshi baguma batogwa ari bibiziga hanyuma bakaca bahambwa, ariko rero nta matohoza akoresha ubuhinga bwa none akoreshwa kugira ngo bene abantu imiryango yabo izoshobore kumenya iti umuntu ahanaka yari wo mu muryango kanaka, umuntu yiciwe ahanaka canke yatowe ahanaka yari naka ava mu muryango uyu n'uyu. Mu bisanzwe mu bindi bihugu iyo habonetse ikiziga cy'umuntu atazwi ntibashoka bafata ngo bagihambe uko hanyuma bice bihera. Oya, barafata ivyo bita mu gifaransa ADN canke mu congereza DNA, bakapima hanyuma bakabika iyi nyisho baba baronse kugira ngo mu myaka ikurikira canke mu mezi akurikira bazoshobore
buraba yuko bashobora kuronka umuntu yoba afise igisanira n'uwo muntu canke n'ico kiziga boba baratoye, hanyuma babonye uwo muntu bafitaniye umuryango canke amaraso, basangiye amaraso, bagaca bamumenyesha bati wa muntu twatora hanaka canke ca kiziga twatora hanaka cari c'umuntu kanaka. Mu Burundi rero ivyo bintu umengo ntibikorwa. Iyo hatowe ikiriga ubwo nyene kica kija guhambwa, kakaba akabizwe n'ingoma, abantu bakazorondera ababo ntibabaronke, leta nayo ntibafashe kugira ngo ihoze ibereke ababo aho bapfiriye canke aho bahambiwe. Ico rero gituma abantu benshi baca bibega ko leta itabikurikirana cane, ubwo ivyo bavuga yuko yoba ariyo ibikora yoba ari vyo vy'ukuri. Abantu barashobora kuvuga bati nivyo kubera itabikurikirana niyo ibikora, abandi bakavuga bati oya leta siyo ibikora. Ariko rero biragoye cane kugira ngo leta ishobore kwerekana yuko idafisemwo uruhara, kuko leta niyo ibazwa ubwa mbere umutekano w'igihugu, umutekano w'abanyagihugu, umutekano w'umunyagihugu umwe ku gatwe kiwe. Mu gihe rero leta yumvise yuko hariho umuntu yanyurujwe canke yazimiye, yari ikwiye gukora uko ishoboye kose kugira ngo ishobore kumubona, imuronke akiri muzima canke naho imuronke ari kiziga, kugira ngo bene umuntu bashobore kumenya bati umwe wacu twaramubonye nivyo yarapfuye canke yarishwe, tumuhambana iteka. Hanyuma leta izoce ibandanya irondera aboba baramwishe canke aboba baramugiriye nabi. Mu gihe rero leta itakoze ivyo bintu, birumvikana neza yuko hoba hariho ikintu leta yoba iriko irahisha, idashaka ko abanyagihugu bamenya. Akarorero rero nakamubona ko kuzimira k'uyu mumenyeshamakuru, biravugwa yuko telefone yakoreshejwe mu kumuhamagara ari telefone y'umuntu asanzwe akorera igendereza ry'u Burundi canke iperereza. Hakavugwa kandi yuko igipolisi caramenye iyo nkuru ariko nticagize amatohoza. Amatohoza yagiye gukorwa n'abamenyeshamakuru bagenzi biwe, mukaca mwumva rero yuko kubona igipolisi kivugwa yuko coba caramuhamagaye hanyuma ntikije kumurondera amaze kuzimira, nivyo abantu barashobora kwibaza bati mbega ni kubera iki igipolisi kitagiye kumurondera, kandi bivugwa yuko telefone y'umwe muri abo bapolisi yoba yaramuhamagaye, ariyo yoba yaramuhamagaye. Uretse n'ico hariho n'ibindi bibazo abantu baguma babaza bati mbega ikiziga kimaze kuboneka mu ruzi, mbega ni leta canke abapolisi batakoze uko bashoboye kose kugira ngo uwo munsi wa mbere ico kiziga kibonetse bace bagikura muri urwo ruzi mu barazi. Ariko siko vyagenze, haraciye imisi, mu nyuma igipolisi kica kiratangura rero gufasha, ariko naho cafashije nivyo harabonetse yuko harimo mbere n'ibiziga bibiri, nticari kimwe gusa, baciye babona n'ikindi kimwe bica biba bibiri, ariko ivyo biziga vyari bimeze nabi cane ku buryo badashobora kumenya bati uyu yari naka canke yari naka. Ikindi kibazo rero kibazwa cane ni kibazo kuntu iryashirahamwe canke irya komisiyo ijejwe agateka kazina muntu ariyo yitayeho cane gusumba igipolisi mu gufasha abamenyeshamakuru mu kurondera uwo mumenyeshamakuru yazimiye Jean Bigirimana. Abantu rero baribaza bati mbega ni kubera iki iyo komisiyo y'agateka kazina muntu ariyo yitanze cyane gusumba igipolisi?
bakavuga bati mbega igipolisi coba kitashaka yuko uwo muntu aboneka canke. Ivyo rero n'ibibazo abantu baguma bibaza, ariko bikagora kugira ngo inyishu ziboneke, kuko n'igipolisi nta nkuru gitanga zisigura neza ico cakoze, ico cyabonye, nico categeza gukora kitakoze kubera kubura uburyo. Abantu baca baguma bariko bariyumvira bati none ibiriko biraba nibiki, ibiriko biraba nibiki. Reka subire tuje mu karuhuko gatoya, turagaruka kuri iyo nkuru nyene y'umenyesha amakuru yazimiye. Turaza kuganira kandi ku bindi bibazo biguma bibazwa, na cane cane kubijanye n'iyo nkuru nyene, bikavugwa yuko ukuntu amatohoza ariko arakogwa siko yategerezwa gukogwa kugira ngo uwo muntu canke yarapfuye. Reka tuje ko turasubira tugaruke. Ego, tugaruke kuri inkuru turiko turaga y'ukuntu amatohoza ariko aragenda canke yakozwe kubijanye no kurondera wa mumenyesha makuru Jean Bigirimana yazimira, cavuga yuko yaba yaranyurujwe ku itariki 22 mu kakaro uno mwaka. Twavuze rero ibibazo benshi bibaza bituma bataronka inyishu, bakavuga kandi yuko biboneka yuko leta yoba ifise uruhara mu izimira ry'uyo mumenyesha makuru. Ikindi kibazo abantu bagiye barabaza mu byo bagenda barandika, bavuga bati mbega ya komisiyo ijejwe agateka kazina muntu nivyo yaragiye kumuraba imuramvya, kuko ikimenyesha makuru iwacu cari caronse inkuru yuko yari muzima, umumenyesha makuru Jean Bigirimana yari muzima, ariko ngo yari amerewe nabi, yishwe n'inzara kandi asa n'umunushe, kandi bavuga yuko yoba yari mu nzu yujejwe iperereza muri Muramvya. Iyo komisiyo yaragiyeyo, yaramurondeye muri iyo nzu, yaramubuze, kandi umukuru w'iyo komisiyo yaratanze ikiganiro aho yavuze yuko bagiye kumurondera muri iyo nzu bakamubura. Ababaza rero ibibazo bavuga bati mbega uwo muntu, iyo komisiyo mu kuja kumuronderayo muri iyo nzu yamurondeye gute? Yari kumwe n'abapolisi canke yari iyo komisiyo yonyene, canke yari kumwe n'abamenyesha makuru? Mu bisanzwe rero hari abavuga bati kurondera umuntu yazimiye umuronderera mu nzu, hariho ukuntu utegerezwa kumurondera. Nivyo dukoresha amaso kurondera, tukaja mu vyumba, tukaja mu tubati two mu cyumba tumwe babikamwe impuzu, tukaraba musi y'ibitanda, tukaraba n'ahandi, aho tuvuga yuko tuba turiko turarondera. Kandi aya maso yacu ntashobora kubona uyo muntu, nimba uyo muntu yavuye muri iyo nzu ariko yayihoramo. Nukuvuga rero yuko nimba komisiyo y'agateka kazina muntu, iyo komisiyo yigenga, nimba yaragiye kurondera umenyesha makuru muri iyo nzu, ikaja kumurondera irondeza amaso gusa, biragoye cyane kugira ngo bafate ingingo yo kuvuga yuko bamurondeye bakamubura, kuko amaso y'abantu hari ivyo abona, ariko hakoreshejwe ubuhinga bushasha ibintu bitaba amaso birashobora kuboneka. Aho rero hariho akarorero gasanzwe
ko gukoresha ibyuma biteye imbere kugira ngo bashobore kuraba yuko muri iyo nzu hoba harimwo nk'amaraso yahanaguwe canke ko hoba harimwo imishatsi, iyo mishatsi bakayifata bakaja kuyipima kugira ngo barabe yuko boraba ko muri iyo mishatsi harimwo ikiranga umumenyeshamakuru, canke bakaraba mbere no ku mpande y'iyo nzu nimba hariho ahantu hasa nuko hoba harimbwe bagasubira bakahafuka, bakaraba ko hariho ikintu c'impuzu isa n'impuzu yoba yambaye mu gihe ahunga munantunga mu gihe yafatwa canke mu gihe yazimira, bakaraba ikindi kintu cyose coba cari ku mubiri wiwe canke ico yari afise mu maboko muri iyo nzu. Ariko cyane cyane bagakoresha ubwo buhinga bwo kugira ngo bashobore kuronka icemeza yuko canke igihakana yuko yoba yaraciye muri iyo nzu, kuko bavuze yuko batamubonye bakoresheje amaso mu kurondera. By'ukuri ibyo biragoye kwemera, kuko hariho ubuhinga nivyo nkuko nabivuze abantu bashobora gukoresha bakamenya neza na neza yuko umuntu kanaka yabaye muri iyi nzu canke umuntu kanaka yaciye muri iyi nzu bivanye n'ico basanze muri iyo nzu, na cane cane nk'ibintu bijya amaraso canke icuya canke ibishatsi hamwe n'ibindi. Hakaca haba rero n'abandi bavuga ikibazo kijanye n'amajambo aheruka kuvugwa n'igipolisi, mbere yavuzwe n'igipolisi uno munsi. Ayo majambo rero akaba asa nuko asohoye ingingo yafashwe mu matohoza, bisigura yuko ku ruhande rw'igipolisi amatohoza yamaze kuba, kandi muri bya biziga bibiri vyatogwa mu ruzi nta kiziga ca Jean Bigirimana kirimwo. Iyo ni ingingo canke n'ubutumwa bwashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi ku buhinga ngurukana bumenyi ku muhora wa Twitter. Yavuze yuko amatohoza yabaye, kandi kuri ibyo biziga bibiri nta kiziga na kimwe cerekana yuko ari kiziga ca Jean Bigirimana. Ariko rero naho igipolisi cavuze uko, turabona neza yuko uno musi nyene ikimenyeshamakuru canke ikinyamakuru Iwacu casohoye itangazo rivuga ko ibiziga vyari vyononekaye cyane ku buryo bitashoboka yuko hamenyekana abo bantu bapfuye abaribo. Bigaca bizana rero ikibazo cyo kumenya ukuntu igipolisi coba carakoze amatohoza kigashika kuri iyo ngingo yo kuvuga yuko muri ivyo biziga bibiri atakiziga ca Jean Bigirimana kirimwo. Iwacu rero mu itangazo yasohoye yavuze iti Iwacu ico kimenyesha makuru canke kinyamakuru cavuze yuko ku munsi wa mbere kizosaba yuko hakoreshwa ubuhinga buteye imbere kugira ngo kuronka inyishu nyakuri yerekana yuko ibyo biziga bibiri atana kimwe ca Jean Bigirimana kirimwo. Aho bigaca bitwereka yuko abapolisi naho bavuze ko bo bamaze kugira amatohoza kandi bamaze gufata yuko atakiziga ca Jean Bigirimana kirimwo, birumvikana yuko hakiriho intambwe itegerezwa gukorwa. None
igipolisi kugira ngo kifate iyo ngingo kivuga uko coba cesheje uburyo ubuhe kugira ngo gishike ku nyinshi yo kuvuga yuko atakiziga ca Jean Bigirimana kirimo muri ivyo biziga bibiri. Biragoye rero gutahura kuko nimba ibiziga by'ukuri byarononekaye cyane, biragoye kumenya ngo iki kiziga anaka, iki kiziga ni canaka. Uburyo bwonyene bushobora gukoreshwa kugira ngo hamenyekane ivyo biziga ivyari byo, ni uburyo bushasha buteye imbere bwo gukoresha bimwe twavuga ubwa mbere ADN. Ni navyo vyotuma hamenyekana yuko harimo ikiziga ca Jean Marie canke ko atakiziga ca Jean Marie. Murantunga ndiko nguma mvuga Jean Marie nawe si Jean Marie, ni Jana. Abantu benshi bitwa ba Jean Marie usanga kenshi aba Jean usanga bashaka ko Jean Marie niko tumenyereye mu Burundi, ariko we ni Jean Bigirimana. Bivuga rero ko ubwo buhinga nibwo utegereza gukoresha mu bisanzwe kugira ngo haveho ugukekeranya, kuko budeshejwe uko gukekeranya kuzokwamaho naho bazoja kubihamba canke kubishingura muri vya biziga bibiri hoba harimwo ikiziga ca Jean Bigirimana. Ariko mu gihe ayo matohoza yokogwa hakoreshejwe uburyo buteye imbere, ubwo buryo buzoza bwerekana neza yuko ivyo biziga harimwo ikiziga ca Jean Marie canke muri ivyo biziga atakiziga na kimwe ca Jean Marie murango ca Jean Bigirimana kirimwo. Hariho rero abandi bafise ibindi bibazo baguma babaza, na cyane cyane bakavuga bati mbe none ko igipolisi kitafashije kurondera mu misi ya mbere na mbere ca gitanga inyishu, kandi inyishu ivuga yuko muri ivyo biziga bibiri atakiziga ca Jean Marie kirimwo, igipolisi coba cihutira iki gushikiriza ayo makuru kandi kitarayagoza ateye imbere? Ibyo rero bituma abantu biyumvira byinshi bakavuga bati kugira ngo bihutishe atohoza ibyo bije gushingurwa, hanyuma ayo ibyo bindi byokozwe bihakorwa buteye imbere ntibibe uko, ntihazihaboneke inyishu, hazogumeho igifungu ku bijanye n'ivyo biziga bibiri byatowe. Reka tuje mu kandi karuhuko, turaza kugaruka mu kanya.